Yeshua, 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 Yeshua. Mu gihugu ca Cote d'Ivoire neza na neza mu gisagara ca Abidjan niho vyabereye hari kwigenekerezo ry'indwi kuri uyu musi uheze wa gatandatu ukwezi kwa 12 2024 aho ubona ko na za FC Barcelona na za Real Madrid zitarigera zikoranya abantu nk'aba. Nta finale y'igikombe c'isi ndabona yakoranije abantu nk'aba, yewe nta n'igiteramo c'umuririmbyi rurangiranwa karuhariwe ndabona cyakoranije abantu nk'aba. Ariko umurundi kuva i Bujumbura kugenda ukazunguruka ibihugu bitandukanye niwe yaraye abikoze. Mbega bimeze gute ibintu nk'ibi? Biva kuki? Bigenda gute? Nizihe nyungu ku gihugu no kuri we ubwite? Nizihe nyungu muri rusange mu kibano n'abandi bantu baba ari hafi yiwe? Mbega abandi bantu ku rundi ruhande baraheza bakibifata gute umuntu nk'uyu? Abandi bantu basanzwe bamufata gute? Ni mu gihe hari abashaka kumugereranya na ba Yesu n'abandi bavuga butumwa cyangwa abandi bavugishwa n'Imana bakomeye cyane, ariko we akakubwira ati ivyo sivyo, ahubwo jewe ni jambo ry'Imana rintuma ukora ibi ndabikora kubw'uhoraho. Wewe kubwaho bifata gute? Je kwa Fulgence Mika, kanda like na comment uyishire ko wamaze kumva ibyavuzwe, ako kandi ulayikinga no gusangiza inshuti n'abagenzi bawe video n'incanke inkuru nk'izi tuba turabahereza, biba ari vyiza usumvye. Muri Cote d'Ivoire rero abantu barakubise baruzuye, ibintu bigenze neza. Korale yari kumwe na Chris Ndikumana baririmba indirimbo z'ikirundi. Abari muri kijya gihugu ndabizi na abarundi babariyo nta barundi ibihumbi 5 byariyo. Abandi barabava mu bindi bihugu bitandukanye bavuga indimi cyane z'igifaransa, kuko kanguka kenshi ivuga mu gifaransa niyo ikunzwe cyane gusumbya izicongereza cyangwa ikirundi cyangwa igiswahili. Abantu bagiye bamenya Chris Ndikumana biciye kuri kanguka, bakumva baragize iki, barafashijwe bivanye n'inyigisho zitangirwamwo. Sindibuze kuja ku ruhande rw'amadini niki ivyo byo je ntibindaba. Ico gusa nabonye nuko ibintu bifise urugero bigezeko. Mugane wa undi ngo umurundi wa mbere azwi kuri Google niho nabibonye. Umurundi wa mbere azwi ni Big Fizzo, ariko Big Fizzo ndakubariye no kuri kuyimana tudahendanye. Mbonera uramutse ugiye muri Cote d'Ivoire wokoranye abantu nk'abaje, nyinshi urashobora kuyimpereza muri commentaire. Reka twibandanirize. Kanguka rero imaze ngo gufasha abatari bake, aho ubona ko bagenda bashinga intahe zitandukanye. Cote d'Ivoire abantu baraje, ejo bundi hari n'ikindi gihugu byagenze nkuku, abari baje Bujumbura kandi ejo bundi nyene nabo barabonye uko byari bihagaze hariya kuri ETS Kamenge. Ewana sinzi ibintu nk'ibi rero, ati niyihe nyungu kuri Chris Ndikumana? Chris Ndikumana birakomeza kumugira umuntu akomeye cyane, bigakomeza kumugira umuvuga butumwa rurangiranwa biciye muri ibi bikorwa byiwe. Ibaze ko abantu barara amajoro bakagenda ibirometero n'ibirometero, yamara gutangura ugasanga kandi bagashika hakiri kare kugira ngo ntibacegwe ngo bahavure basanga yatanguye ngo bahombe. Bagaza bagashika abantu nk'abajya murabyibonera no mu masanamu kumurango mwijoro. Ibaze ko abantu ngo ijye ku stade itaratangura bari bamaze kuzura stade, ibintu birakomera. Ni hari stade n'ahantu nyene hameze nka stade bari bateguye, aho ubona ko byari byafashe kabisa n'integuro ihagije. Kuri Chris Ndikumana rero navuze ati birakomeza kumugira umuntu akomeye, birakomeza kumugira umuntu yizewe. None ku gihugu cy'Uburundi nawe yaza kuba bigifasha iki? Igihugu cy'Uburundi ikintu cyambere kiza kuhungukira burya kumva ati uyu mugabo ava mu Burundi gusa. Abo muri tourisme mwumvirize neza kano kantu. Kumva ati uyu mugabo ava mu Burundi gusa. Iryo canke yagiye ashobora gutegura ikintu gikomeye hano mu Burundi, akikivuga hakiri kare gasanga abantu kuva mu makungu atandukanye bariko baragira iki, bariko baraza mu Burundi kumvo z'ico gikorwa ciwe. Rero hacaba kakanya keza kuko abanyamitahe nabo bamura ku byiza by'uhoraho, bakamenya ukuntu Imana igira neza. Gute ababaza baje muri bino bikorane murabizi, sino kwigwa ndexplica birebire kuko bazoba bazanye amafaranga kandi bazona amafaranga atari amarundi, aho turashobora no kubandanya. Ikindi kintu ashobora kuba turufikomeye mu gihugu mu kugira iki, mu gusensibiliza ibintu bigiye bitandukanye. Ikibazo dukunda kugira, dukunda kwitwaza
ngo turavuga ijambo ry'Imana, ngo turiko turiga ijambo ry'Imana, ariko tukibagira yuko mu kibano hari izindi nyigisho runaka zito zoca hajya kandi ziri positive zitari negative, ugasanga ziragize gutya zirafashije ugwaruka n'abandi bantu bagenda akurikirana ibintu nk'abijya. Ikintu kimwe gusa amaze kumukundira nuko atakubwira ngo cakira, ahubwo akubwira ati ibi nibi uriya inzira nziza. Ikintu nagiye numva cyane yuko abantu bashobora kuba bakundira Kanguka nuko ahanini usanga ari inyigisho zifatiye no ku mpanuro, ariko abantu mugende mwitonda cyane. Tigute ibintu nk'ibi ego ni sawa kandi ni vyiza, mugabo hari abandi bagira icizere kirenze urugero. Mvuze kirenze urugero mu ntahure neza, hari undi muntu zawumva nguyu ngo asumbya na ba Yesu, asumbya bavugishwa n'Imana, asumbya ibi nibi, ariko cyo mwamenye cyo nuko mu gihe tugezemwo nta ntumwa y'Imana ihari, abahari nabigisha bijambo ry'Imana. Ko no bivuga sindi musomyi wa cyane, ariko abantu muzi neza bijanye n'ivuga butumwa ndazi ko mu ntahura kandi cyane. Ariko ikintu kumye gusa rero novuga nuko kubona ibintu nk'ibi bishobora gukora umurundi bikagenda neza, inyigisho atanga ugasanga ni inyigisho zitaza guhuvya abantu, abanye n'abakavuga bati uyu muntu ibi nabiriya. Kimwe gusa nuko uyu muntu adashobora kubura abantu bamugwanya. Abantu rero kumugwanya bifitiye uburenganzira kuko n'amahitamo yabo, wari amahitamo yabo ntushobora kubibahora, ahubwo cyuko uragira gute uragerageza kuyaga nabo kamwe bishati nega bagenzi muravye ibintu nibi mugiye muri bya zino nyigisho nizi mwotubwira ahantu haba hari amakosa. Kare ndiko ndakurikirana amakuru ariko aravugwa kuri ibyo muri Cote d'Ivoire, sinzi ahantu naguye kuri commentaire y'umuntu avuga ngo ivyo kumugereranya nyene Yesu ntibindanga binabiriya ngo urazi ngo abamama yahenze hari muri diaspora ho ngo bazovyarira muhira ngo bakara kuja kwa muganga ngo bamwe ngo bagapfa. Naciye nzani ikintu mu mutwe giti, wewe umuntu yokubuza kuja kwa muganga gute kandi uzi yuko imbere y'ibintu byose biba binabiriya isaba ko banza kuja kwa muganga ukipimisha ukamenya ingene amagara yawe ahagaze. Nacangarukako hari abandi bavuga yuko iyo umuntu agwaye abanza kumubaza yuko yagiye kwa muganga canke yagize nibi mu nyuma akamuha impanuro nk'umuntu asanzwe, akamubwira ati burya n'ubu uwe nimba utagiye kwa muganga ndumva wabanza kujayo, urumva yuko haba hagiyemwo n'akantu kiki uca wumva kakandi ko kugwanya umuntu. Rero jewe nka Fulgence Mika ndumumenyesha makuru sinje kwa apprécier ibi nabiriya, ariko ndeka ndakubwire yuko ikintu cyari gikozwe no murundi nk'iki ari ico gushimigwa kandi cyo gushimwa, ari nico kubaha umuntu nk'uyu kandi ari no guha agaciro akwiriye kandi ari wo gufata neza mu kibano runaka. Ibintu yigisha ni sawa, ibaze ko yabaye na best influencer w'umwaka ku ruhande rw'iwanje yabaye best influencer w'umwaka kumvuza uko ahantu yarari korari ririmba ikirundi abantu batavuga ikirundi bakaririmbana nawe. Ibyo wewe wari bwabibone he? Reka ndagushimire babanye nanje, ariko ndakwibutse yuko ukeneye kwamamaza kuri Fulgence Mika YouTube channel, ibintu tubikora no ku mbuga zacu zitandukanye, ariko kandi ukande like, urabe ushiremo commentaire yawe nimba wapresi ibikorwa dukora cyangwa ngira ibinabiriya uzobukoze cyane, hanyuma bigukundiye sangiza inshuti n'abagenzi, ibisigaye dukomeze kwibanira mu nkuru ibiganiro n'amakuru tubashikiriza buri munsi uko bukeye nuko bwije. Thank you so much. Imana ibahezagire kandi ibahe amafu n'amafaranga mubeho mutababaye.